Ipfungwa ry'Umuganga Christophe Sahabo nk'uko vyamaze gushikirizwa katari gake ni ifungwa rihonyanga amategeko y'Uburundi, amategeko mpuzamakungu akingira agateka zina muntu Uburundi bwateyeko umukono. Ni ifungwa ririko rihonyanga ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'Uburundi ariryo risanzwe rikurira yandi mategeko igihugu kigirako. Vyaravuzwe yuko yaba ibwirizwa rigenga urwego rw'iperereza mu Burundi, tutibagiye n'igitabo c'amategeko agenga ivyo kuburanisha no gutoza imanza z'ivyaha, hahonyanzwe ingingo zitari nke kuko nta kintu cotuma amara imisi irenga 14 afunzwe n'igipolisi kuko amategeko ivyo ntavyemera. Ikindi twagomba kuvuga nuko abashingwamanza b'uwo muganga baramaze kwandikira umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika bamusaba yuko yokubahiriza amategeko narirya mu mategeko bisanzwe bizwi yuko kubijanye n'imanza ziba ziriko ziratohozwako, kubijanye n'ivyaha biriko biratohozwako, uwo mushikirizamanza mukuru niwe afise ijambo rya nyuma, niwe atezwa no gukosora amakosa aba yakozwe mu bijanye no gutohoza kwa mwene izo manza z'ivyaha. Ikibabaje rero nuko haciye imisi baramwandikiye ariko bikaba biboneka yuko yishe amatwi nk'uko abandi bamufungiye ubusa nabo nyine bandanya bica amatwi mu gihe abantu baguma basemera yuko muganga ariko ararenganya. Ico tubona rero nuko Uburundi mu gihe hogira amashirahamwe canke abashingwamanza bitwara mu masentare mpuzamakungu bushobora kubandanya bufatwa nk'uko bandanya buhonyanga ivy'agateka zina muntu. Turazi yuko abategetsi b'Uburundi kenshi vyataco bibabwiye ariko kwisura y'igihugu si ibintu vyiza cane. Twere tugasaba yuko amashirahamwe asanzwe aharanira agateka zina muntu, turazi ko kumbura abashingwamanza bari mu Burundi canke amashirahamwe mu Burundi bitoroshe ko ivyo babikora, mugabo tubona yuko bishoboka ko abaserukira uwo muganga bashobora kwitura inzego mpuzamakungu ziharanira agateka zina muntu zaba izo muri ONU canke ayandi masentare kugira ngo ubutungane ko batagomba kumutunganiriza kumbure leta y'u Burundi haboneka izindi nzego zishobora kwitera kama. Ivyo rero mugabo sivyo twari twifuza. Ico baciza nuko inzego z'u Burundi zikora mu kubahiriza agateka zina muntu, tukotokwama turiko turirukira amashirahamwe mpuzamakungu, inzego mpuzamakungu kugira ngo abarundi bakingirwe, kugira ngo amategeko y'u Burundi yubahirizwe.